uretse Evariste Ndayishimiye abandi bari muri iyo nama bari abakuru b'ibihugu vy'u Rwanda Paul Kagame, wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wa Kenya William Ruto, be n'umushikiranganje wa mbere wa Congo Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Abo bari muri iyo nama bakaba barakeje n'iyugururwa ry'ibiro no kubona uzorongora igisirikare c'akarere yaratanguye imirimo yiwe igoma. Bakaba barumvikanye gusaba ko Sudani y'Epfo yorungika ingabo muri Congo kugira zije gufasha izimaze kurungikwa n'u Burundi, Kenya n'Ubuganda. Bakaba bashimye ku Rwanda, Kenya, Ubuganda na Tanzania biyemeje guterera ku kigega cyo kugarukana amahoro mu buraruko bwa Congo. Abo bakuru b'ibihugu na leta barihweje imishamirano iriko irabera muri ico gice ca Congo, bahamagarira guhagarika intambara kugira bahamahigwe ibiganiro vya politike bizosubira gutangura itariki ya 16 Munyonyo i Nairobi muri Kenya. Basubira kwiyemeza gushigikira ibiriko birakorerwa i Rwanda no muri EAC kugira hagaruka amahoro muri Congo. Banumvikana ko bikenewe ko izo mpande uko ari zibiri zoja hamwe, inyishu ikazotangazwa mu nama izokurikira. Muri iyo nama nyene bumvikanye ko igihugu cose gihurikiye muri EAC kizorungika umuhanuzi w'umuhinga gufasha umuhuza w'uwo muryango mu bikorwa vyiwe. Bakaba biyemeje gushira imbere inzira ya politike kugira ikibazo c'umutekano mu buraruko bwa Congo gitorerwe umuti.